Umugabo wanje ari komplika cyane mu mutwe kandi yene yumvise ikintu abantu bamvuze ko haciye yibaza ngo nico yibaza ko vyabaye kandi bitabaye. Uno musakazi umaze kubona yuko umugabo ariko arabi intambanyi cyane naho ugakunda, nubona ko umunsi umwe bizava bishyuka ugasanga akazi urahagaritse akazi burundu. Jewe rero nta kizere fise ahubwo nta kintu turindire basishane turi no mu kiganiro ndakuba umaze kukubaha rero umva jewe rero nshaka unyubahire ikintu kimbabaje ni umutika giye kunuka ariko rero bangurani bahagute jewe nta kumviriza twabihebye nta telefone azosubira gukina filime ariko nguze telefone Hello my people, hello my big family kuva muri Star TV. I'm Star by the ship, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararongo, Mr. Lift, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi. Ibyo nibigano bica kuri Star TV, Mr. Mukozi wo munzu ufasha urafasha twese turi ngaha kwira twafashije. I'm number one presenter, last man presenter, Burundian presenter, I like to support everybody. So, turi ngaha kwira dushigikira ivyo wacu. Right now ndi mu gisagara ca NGOZI. Marabonye ikiganiro nashizeho ukuntu vyari bimeze. Nafashe umwanya burya nyene camvuga ati kaje kuraba no mugore umugabo niwe bariko barashukana muhira, vyabaye ngombwa yuko mvaho bariko barashutingira kuko no mudamu mbona ngaha anye Winny yagirijwe yuko ko iyo bariko barashutinga bira vyo bishika ugasanga barabigiyemo bakabikora ariko siko biri. Bimaze kugenda uko rero sinari kubasiga, vyabaye ngombwa ko ndabakurikira kuko urana kajagari kari kabaye. Umugabo ndamubonye ahantu aranyitse, mugabo ndamurondera ndamwiruka ko tangawizi kazima turi muhira ahaba uko biri kose nibaze ko atadushika ntaza guhindura imyenda ntaza kuronka ikura. So mu bwa Star TV rero namukurikiye Winny ubwira tuvugane ubwira ndaye iki kintu ko no gikemura nka Ngozi cyakemutse kuko jewe sinzi gusiga inkuru canke sinzi gusiga amatati mu nzira sinshobora. Winny sava umeze neza cyane usa neza cyane ego umugabo wari nicyo gituma gufuhira wakoze usa neza umugabo ateza gufuhira abone uri kumwe none nk'amakanyaga ujye ubona yo gusiga uri muzima oya makanyaga afite umugore umeze neza ariko uramutse abakunzi ba Star TV bazi twikorera ikiganiro kiramvuye kugira tuyage byinshi batahure neza Winny ivyo yararimwo batahure neza ivyo tuvuyemo batahure neza ivyo turimo. Uramutse abakunzi ba Star TV hama abakunzi ba Star TV ndabaramutse cyane ndibaza meze neza nanje meze neza. Ivyo tuvuyemo mwabibonye hari abantu bava bibaza ngo ni filme twarimo zo muri Ineza TV yasangwa akinira yabaye ngombwa ko tumusanga mu rugo nta bibazo nibaze kutakomeretse cyane n'amanyamagusa apfa gutera umuntu mvumenga ntanagwana. Umugabo wanje ari komplika cyane mu mutwe kandi yene yumvise ikintu abantu bamvuze ko haciye yibaza ngo nico yibaza ko vyabaye kandi bitabaye. Uno musakazi umaze kubona yuko umugabo ariko arabi intambanyi cyane naho ugakunda, nubona ko umunsi umwe bizava bishyuka ugasanga akazi urahagaritse akazi burundu. Ndavyibaza ko no hagaritse nzoyimutahuza mpaka none uzoyimutahuza gute ntiwabimubwira n'umuntu wabikanka ariko bitahura zica bigenda gute zigenda kimwe nivyanka bitahura je nzotuma ndamujana muri shooting nawe birabidaye mze muragumana yego nore muri yogira gute uramushiramo akaidi nawe zarakina film urayiko vyokura shana mwayo bironkera abari mu kazi gukora amatangawizi hariya. So uno munsi nubwo yuko tuko turakina kugira twigisha abantu bariko baradukurikirana na cyane cyane ko ivyo dukina biba biri abandi usanga aribo babikora ugasanga tugiye mu mashusho yiwabo kugira twigisha abandi bantu. Mu film maze gukina canke iyi film mwakinye kuri Ineza TV hariho ubutumwa ubona yuko kwa mumaze gushikira abantu bo mu mihingo itandukanye mu vyukina bakakubwira ati Winny bijya bintu uri kurakina byarambayeho
kandi biriko biranyigisha cyane ibyo bintu benshi mbere baramaze kunyandikira akambwira ati sha tibyo bintu wakinye ariko byarambaye hariho ibyo umaze gukina muri bimwe byo bimaze kukuba ko nawe mu buzima busanzwe shaje nta biramba ko ariko ku bagenzi ndafite abagenzi bimaze kubaho kandi benshi uno munsi kera uko bavuga abakobwa bari muri filime nuko bavuga uno munsi siko biri nka kera kuko kera abigeme baratinya cyane ariko uno munsi muri filime abigeme bariko baraba benshi cyane ku bahungu ariko nkuko abakobwa n'abahungu iyo bari kumwe ahantu daros obscurity quelque part ntaburi ikintu cyava kiba none hajyawe na makanyaga nujya mu tipe w'inzobe nawe we hacha vraiment nta cyabaye vraiment tumugishije ukuri basubimbwire jewe jenyene urazi ko ataraye ibiganiro n'ukuri no kubesha vraiment nta na kimwe cyabaye nka makanyaga wewe ni nka misazana duhura muri biga barashobora kumusora makanyaga ko tusigarana n'urya wundi yari yambaye agakoti ka oya n'ukuri n'ujya afise n'umugore afise umugore wiwe rero nta mpamvu kandi je ndiyubaha ampusi nabo bariyubaha kandi utiyubashe nawe nta muntu azokuba bisigura yuko atacabaye nta cyabaye tuba turi mu kazi tuko turakina kugira abandi bige bisigura yuko nta kigeze kiba uno munsi mu gisagara ca Ngozi harabigeme benshi turiko turamenya muri filme hariho bakesiya dinete kuri Inkinzo TV nawe murambona ukina kuri Inkinzo TV ijya filme iri kwiracaho narihuse hariho n'ahandi maze kukubona kwa Wakagari narigeze kubona kwa Nsoro narakubonye nuvuga ko abigeme b'Ingozi muko murakora cyane kugira filme ishobore kugera ku rwego kandi ndetse n'abigeme b'Ingozi bari mu gisagara ca Bujumbura Kesa Dinette Fefe Fredis n'abandi batandukanye bariko barazitwaramo neza ni giki cyatumye wumva wowe utangura gukina filme kuko kugira ukine filme nuko hari abagutanguriye nuko hari abo wabonye ukuntu bashobora gukina bariko bakina neza ko bazitwaramo neza kugira winjire nyene mu mwuga wo gukina filme byagenze gute wari urihe byari bimeze gute muri wewe kugira wumve yuko ngiye gutangura ngi pretse gukina buri kintu cyose mu buriri nkuko babivuze kuryama ntacyo bitwaye Reka nkubwire Starboy. Shabya twarakoze nkaje natanguye kuja mu bintu bya film. Film itaramenyekana atanabukebuke cyane cyane ngaho Ingozi. Hari hamaze kuboneka umugwi witwa Rota wakinamo ba Makanyaga. Jere nitwari bwamenyane cyane na ba Makanyaga ariko ahantu nagiye kuba cyasanga Makanyaga ni haba. Rero yaragenda mu repetition urumva ico gihe hari ama repetition gusa ya film. Ndamubwira ati shamaka turazi je yuko nkunda film acambwira ngo nkambarire tuzoze ugire repetition urabe ko bishobora yewe ngiye kuja muri repetition ndabikunda ndabishobora barambwira ko mfite impano kandi no bishobora mbandanije gukina ndabandanya uko ata filme rimwe ndakinamwo nubwo bamakanyaga bari bamaze gukora filme imwe kandi yari yizwe mu nyuma rero ndagenda Bamakanyaga barategura film iyo filme yitwa Ingaruka iri kuri page ya Winny niho nyene nagiye kuyikiniramwo ndatangura ndamenyekana buke urafise umugambi ko uzoje gukorera Bujumbura cyangwa uzoguma Ingozi bibaye ngombwa noje gukinirayo nuko gusanga Ingozi turabura support cyane cyane ku bantu bari Bujumbura kandi twe turabishoboye turazi gukina mumaze kwikora ku bantu ariho badani bari Bujumbura abakina Ingozi mumaze kwikora ku bantu bene wanyu cyane bashiki bacu bene Ingozi bamaze kugera kure bagira icyo bafashije abantu rero Bujumbura urabandikira kugira nagusubiza muri tuvugana n'iribati wenyene Insiguro yuko abantu b'Ubujumbura gusupportinga filme zino usanga bigoye biragoye urashaka no kumwandikira umubwira ati umunamuramutse wanashaka byonyene kugusubiza bikaba ikibazo ntana gusubiza ntabwo no umuntu gute ashaka kugaranta ntazi ico ugomba umubwire utankiye ko none ndamukubwira cyane barabizi je ndekone cyanda gucana live ni comment je ko nifuza iterambere ry'abantu nifuza abantu batezanye imbere je nkona niziringo zifite imbere mugabo mvuza ati n'umukameramani mwamwumvise ko ni Mustafa Mustafa sangwa ahinyanyura ifilime mwana w'Ingozi kandi agasiguye so kuno munsi none tubwire ko abantu ariko baradukurikirana hagati yawe n'umugabo bigiye kugenda gute nibaze ko atakibazo muraza guhura mu rugo nta kibazo ubwo wewe uze kuja kumuronde uzakorera ndazi umuntu yagiye zo kugenda mubaze umvirize ngena kubarira kandi ufashe vraiment bitahura je nibaza ko azobitahura nibisanzwe
So abantu mukurikirana Star TV reka ndabasaba muje gushigikirana Ineza TV. So reka nsaba abakunzi biwanje nibaze ninasaba abakunzi biwanje nimuri kurankurikira ndazi ko ataburamwe abanzi baba bagize subscribe kuri Star TV kugira bazoze baraza gupfunda ibintu vyacu. Ariko nimbura umwansi ntobu umwansi w'igihugu, nimbura umwansi wanje ntobu umwansi w'igihugu, kuko ni washigikira Ineza TV zoshigikira igihugu. Umwansi wanje ariko ntobu umwansi w'igihugu kubera igihugu nico catumye ubaho, nico catumye ukura. Twarize kubuntu abantu twize depuis 2010 twarize kubuntu, urumva igihugu caradufashije byinshi bitandukanye. So Winny reka ndagushimire kuri no mwanya duhereje. Igihari umugabo ni yaza uramutuza urazi kujya kuntu bacu bakora kw'abagabo. Uramuhakeya catuza. Ngira abantu bibujumbura mugabanye inzira. Fasha barafasha. Babashigikire. Thank you so much. Twese dutera imbere. Babashigikire na cyane cyane bibaye ngombwa babahamagara mu byo gukina filime zariya. Turabishoboye kandi cyane. Abere ndwaye. Vigano ndazoza ukiraba. Wowe shigikira abantu benshi cyo gutuma muze wewe. Yo ujya mu tama y'ubahwe. Ndamukunda cyane Abere. Bamaze kujya muri filime ye. Oya sindaje muri filime ye gusa. Oya ntitunayaga. Sene yubahwe. Maze kumva byinshi yakoze. Ndavuga ati niwe muntu wa mbere maze kumva mu. Urazi ko yaduze nini ngozi gukora filime ino. Bakesi bakirino. Ego namakanyagara bimba. Niwe muntu wa mbere maze kubona muri filime. Afasha. Yubahwe je. Aberi wobawe reka renda gusabe Aberi kintu kimbo. Urazi ko twikondani uri mutambwa nanjye urumva cyambo mutamye turi kumwe. NGOZI utore makanyaga utore Winny mushire muri filime yawe. Hama ubere ku rukundo abanyengozi wewe ufise urukundo ndabizi nico gituma ndakuvuze abandi bararufise mugabo je ntago baranyereka muga sivuga ngo ntago bafise bararufise muga sindarubona barunyereke kubera ko tutayaga cyane cyane tutarahura cyane. So reka ndagushimire kuri uwo mwanya duhereje cyane baza ko atakibazo mugabo ni yaturamufata neza umuhekeye bisha bihera none ntuzi bavuga ngo niberere bari yazi nta kibazo. Okay, thank you so much Mustafa behind camera, thank you so much wakoze kudufasha kudufata my image mani gwezagire cyane. I'm Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Loving Town, Mr. Bubeshi, Mr. Rift, all the from Burundi, East Africa, Burundian presenter, last man presenter, like to support everybody. Umuntu azosubiramwo iyo intro yanje akayishobora cyo ndamuhereza kana azokore challenge akora ka video acha kama nzomukorera kana mani guheza gite. Merci beaucoup, ciao ciao.